Bakunzi ba Pam Channel TV, bakunzi bo mu kiganiro cyo kukayi, mumeze neza nizere ko muguwe neza aho muri hose. Je tuvugana ni Pamela Irene Irakoze, kandi nizere yuko ibiganiro byacu bikibaneze. Tipame no munsi namaki tuganiriki atutsit gumane natwe. Ndashaka kumenya mbega iyo comportement tuko turamona muri iyi minsi ahaba jeune cyane ubona umwana wa 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans tangura kunywa ibiyayura mutwe, batangura ugasanga umwana w'umukobwa ni ibintu tutabonye kera mu gihe cyacu, navyo twigeze tubona. Sindi wa kera cyane wanashaka ndo ngaho hafi aho umwana yipermeta akaja mu restaurant katuma ko ama whisky kaze ama inzoga zikaze zizimvye, akicara kumva ko ari à l'aise, akakubita n'amasnap, akifotora, kwambara ibintu ntazi biki, abakumva nyene à l'aise. Donc iyo comportement iko imvahe ni ndero mbi y'abana, n'ubukene, ni mpemu mbi, n'amashitani, nibiki. Je nashaka kubitubwire bivanye nukungene ngira nibihe barabigishije ko tubwire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, tashaka kumenya nibiki ibyo bintu. Ego murakoze cyane, ndaramukije bwa mbere wowe Pamela, kandi ndagushimiye kubona wantumiye. Ndaramukije abakunzi bo kukayi bari kubadukurikira. Jewe nkuko yavuze nitwa Justin Mugisha, hanyuma ndumwe mu bakora ivyerekeye imibereho n'inyifato, hanyuma kandi nkaba nkorera cyane mu bintu vyerekeye indero y'abana, mu gufasha abavyeyi mu vyerekeye indero y'abana babo. Hanyuma nkorera muri cabinet turere. Reka tubihere kuri iyo novuga nti abo bavyeyi bariko baravyara, bariko bararera ubuye, mbega bo bakuze gute? Uko bakuze kumbure birashobora kugira ingaruka kuko bariko barera abana. Muramvuga yuko abavyeyi turera mu buryo butatu, bushobora kuba burenga, mugabo jewe ngerageje kuraba n'uburyo butatu. Ubwa mbere hariho kurera uko warezwe. Hariho hahandi uzumva umuvyeyi avuga ati je nareze bankarira, nareze bamfata bambanira nkuko bakunda kubivuga, ati nanje umwana wanje sinobimugirira. Ugaca usanga uwo muvyeyi aciye ahindura, ico no kwita yuko aciye aja ku yindi extreme, aciye aba umuvyeyi yorohereza umwana. Hari uwundi nawe arera uko yarezwe. Nimba yarezwe bamukarira, agaca avuga ati umwana wanje ntegeza kumukarira. Hanyuma ikindi naco, nimba yareze bamufyinisha, nawe agaca afyinisha umwana. Ivyo rero navyo ni novuga nti ni yindi ntambuko. Hariho rero n'abandi bavyeyi umuco wa gatatu, bavyeyi bavuga bati jewe narezwe bankarira canke bamfyinisha, mugabo wihageze yuko ndaba mbega n'igiki ciza ku mwana wanje. Ico rero nico nashaka gushimikirako, ni naco ndavuze ati birakenewe ko abavyeyi twiga. Nivyo twavuze mu ntango kugira ngo turabe neza. Rero mbandanije ku caciyumviro, uno munsi turashobora kubona yuko abo bana basohoka mu restaurant, abo bana basohoka baja ahantu heza, sibo nshaka kuvuga ko, mugabo nshaka kuvuga nti mbega amahera baba bayakuye hehe. Ico ni ikintu twokwiyumvira, sinza kuvuga ngo bayakuye ngaha canke hariya, ivyo abandi barabivuga, mugabo mbega iyo basohotse baba bari kumwe n'abandi. Ico nacone no kuciyumvira. Hanyuma tubandanije, abo bana bariko barakura, mbega barazi ico bita kirazira. Kirazira mu muryango ni ikintu gihambaye cyane, kuko umwana uramubwira uti iki ni kibi, iki ni ciza. Hanyuma mbega babavyeyi bobo turetse babandi bajana, mbega babavyeyi bobo barabereka akarorero keza. Akarorero keza ni vya bindi
sinzi ko byabaye muri EAC canke byabaye mu bindi bihugu mugabo hariho ikintu bigeze kuvuga yuko naje navyumvise uko yuko hariho umupapa yari afise ingeso yo gusohokana n'abandi bana hanyuma uwo munsi birashika uwo bahora basohokana nyamwana angana n'uwiwe nyamwana ntiyaba ari disponible uwo mushuga babita bashuga daddy nta makuru ufise rero yego hanyuma nyamwana aramara ati yego no munsi je nta mwanya afise mugabo reka ndakurungikira umugenzi wanje hanyuma yego aramwemerera kuko urumva ngira ngo n'ubwenge yari yabo bikije ahantu aramwemerera baragenda barahana isango baragenda bishitse nyamu papa ashize kuri rya sango acasanga wa mugenzi yamurungikiye umwana wiwe. Yes, donc sugar daddy wa wundi bahora bisohokanira ntiyabaye disponible. None aramubwira ati nzokuzanira wundi mugenzi wanje ashusha ari hit. Uwo mugenzi rero murungikiye asanga ni umwana wa sugar daddy. Niko byagenze. Ego, niko navyumvise. Ha. Reka. Ego. Rero mbandanije uwo mwana mwumve ingene vyari bimeze. Mwumve iyo nyifato y'uwo muvyeyi ingene yifashe muri uwo mwanya. Hanyuma rero bibandanije mu buzima busanzwe, bon les détails sindazinjiramo. Bibandanije mugabo yari wa muvyeyi yashitse muhira kara, yari wa muvyeyi yashitse muhira ameze kunakuriya. Hanyuma atatangura kubona wa mwana inyifato yahindutse. Ni wa mwana nimba yavuze yuko bataha saa 2 gwasigaye ataha saa 5 canke akarenza mbwa akabona papa we ntaca muvugishije. Rero nyarushuga dadi nyene rushitse muhira gwaratera ubwoba. Yego yari wa muntu akaze nyene wa mupapa nyene wa kera. Mugabo wa mwana atangura nyene kwa kundi gutaha ya masaha nyene yababana je numva ngo nabasireye sinzi byari byo sinze kuvuga ibyo ntazi ngira nibo basireye sinzi byo basireye naje ntaco no bivuga arumva nyimba yitahi acabona rero papa wiwe ntakimukorako kandi gwarurushugaga dadi guru papa rushitse muhira ruce duterana ubwoba akazi hanyuma rero yego rero niho abo bavukana baca batangura kwiyumvira ati none habaye iki kumbure rero ngira ngo wa mwana yarabwiye abo bavukana akabanga ingene vyagenze muca mwumva la suite sinza ko bibandanye mugabo nariko mvuga kakarorero mbega twebwe nk'abavyeyi turiko turarera twifata gute twereka akarorero keza abana bacu gute tubandanije rero no kuri abo bana kumbure hariho mvuga yuko kurera ahantu bisigaye bigoreye kandi urashobora kuvuga uti ngira ndere umwana wanje ndamurere neza hanyuma gaca usanga afise abagenzi kumbure abakuzina canke abandi bigana ugasanga bafise iyindi nyifato gaca usanga wewe uragerageza uriko uragerageza kumurera neza hanyuma ugaca usanga afise abagenzi babi hanyuma ugashaka kubimutwaramo ndakunda kubivuga turi mu buzima buzimvye bisaba ko dukora cane bisaba yuko dukora umwanya munini ugasanga twaratwawe n'umwanya twaratwawe n'akazi twaratwawe na re social hanyuma ntitube tukironka umwanya w'abo bana uwo mwana bakamukoresha ibintu canke bakamukorera ibintu ugasanga ntubimenye ubuye hariho abana bisigaye bishika ugasanga barafatwa ku nguvu n'abataximene n'abamotari babatwara ku ishuri ivyo uwo mwana utamuhaye umwanya ngo abikubwire ntavyumenya hariho n'ivyo nigeze kumva yuko hari muvyeyi yamenye ko umwana we basigaye bamusambanya bamwirukanye ku ishuri bamubaza ati none we imisi yose ko wamushika ucerewe umuvyeyi nawe bamubajije ati jewe imisi se namba ndamurungikana mu motari mugabo mu motari yamafisaha ntamucisha mugabo ivyo umwana utabimumenyesheje canke utamurondereye umwanya kugira ngo muganire ntavyumenya ivyo rero vyose nivyo biriko biraba hanyuma
icanyuma novuga nuko turiko turaja novuga nti ahantu benshi batazi, n'ahantu hari ibi aya mateleviziyo, hari aya matelefone, hari umva information canke amakuru abana baronka ni menshi atandukanye. Hanyuma igikunda gushika niki nuko umuvyeyi ubwa mbere na mbere umwana aramubwira ati nkeneye telefone, hanyuma kugira ngo ntamushavuze baba ya kategori y'abavyeyi navuga, kugira ntamushavuze ntamubabaze canke ntamubwire ngo azoje kwirondera mu bandi bagabo agaca agenda akayimugurira, ntazi exactement ibintu biri muri iyo telefone. Uwundi mugwi nuwo abavyeyi baca ngurumva ngo genda ngurire buke kanaka murajya amashira hamwe atanga amabuke, hanyuma tukisanga wewe yakubariye uja kugura kubera ufise amahera kandi ufise umwanya muto, ucugenda ucurabwira uti ngurira buke iyi, ntiwabajije ibirimwo, ntiwabajije iki, gaca usanga uwo mwana ariko aragira hari ivyo mpora numva bavuga ngo telenovela, ngo dusigaye tubayeho muri telenovela. Telenovela irafise message itanga. Ubuye turiko turabona nk'ibi bintu vya internet biriko biraza, aho usanga umuntu wese ashobora ku acceda kuri internet ku kintu cece cose, dusigaye tubona ibibera muri Guinée Equatoriale tudakoresheje inguvu nyinshi. Rero ivyo vyose abana cyo kwa batazarwa simbe bashaninde umutonyi wanje niwe yari yambari ati ngo yumvise ngo akana gatoyi ngo kwishure rero aho ahaciye yumva ngo yo ngo uraza vya Baltazar. Urumva abo bana ico nashatse kuvuga nuko bariko baraba dans un autre monde, bariko baraba mu yindi si abavyeyi tutametriza, ahubwo dutinya nukubamo ngo tumenye ivyayo. Hariho abavyeyi usanga akuze ugasanga muri telefone yiwe harimwo application ya TikTok, amaze ati mbega iyi TikTok yawe irimwo ibiki, ngo TikTok niki, mugabo umwana wewe yarayinstayemo canke si yarayitereshaje à l'insu y'umuvyeyi, hanyuma arayikoresha hajya bamuhaye telefone, ugasanga umwana ariko ari filma ariko aragirane à l'insu y'umuvyeyi, hanyuma umuvyeyi nawe we akabona yuko ari ibintu bisanzwe canke ari akantu k'akajo yashizemo. Hanyuma icanyuma kindi numva navuga, hariho abavyeyi basigaye baja ku expose abana babo ku marezo sociaux. Hari abagira ama vlog, hari abagira bagira ibiki, sinshatse kuvyinjiramo, mugabo kwiya kuntu tuguma tubashira ku marezo sociaux. Hari umuntu yibazira ati none nk'ubu wowe uwo mwana niyakura akubaza ati kubera iki wanshize ngaha, kubera peut-être abonye inyifato canke abonye ingaruka bimugiriye, atuzobimusigurira gute? Nivyo turimo, nivyo turimo. Rero monde nashatse kuvuga niyo turiko turarereramo, abo bana bariko baravukiramo, mugabo natwe dutegereza gutahura. Alors hejeje ko expose les faits, uravuze ibiriko biraba bituma tubona ibinabiriya, wavuze ibintu bitandukanye. Nashaka umuntu rero acavuga ati turavyumvise twahora tubibona. Alors quelle est la solution? Ego cane, turaheje kuvuga ibiba nari nabicishije ko, mugabo reka novuga nti tubigaruke ko tubiganire ko kugira ngo umuvyeyi wese yimenye. Ubwa mbere ico tutahura nuko ubuzima butangura igihe umwana novuga nti asamwe, niho ubuzima butangura. Burya ubuzima butangura umwana asamwe? Yego cane. Yo ngwino rero ahantu ubaha nyarutsa kerebuka ahubwo. Yego, ikintu ca mbere uwo mwana arakeneye urukundo akiri mu mbanyi. Arakeneye urukundo akiri mu mbanyi. Wowe wakunda biragoye, hari umuntu nk'uwaca avuga ati wowe wakunda umuntu utari kurabona ntuzi ko azanavuka, umukunda gute? Urabiduha, urabizi, ntutuvana ntabwo nyarutse. Ndaza kugerageza ivyo nshobora. Ica mbere nuko contrairement yuko abandi bavyiyumvira, umwana ari mu mbanyi ya nyina arumva, arabona,
arashobora kumva ko ikintu kirura canke gisosa n'ibindi. Mugabo urwo rugero rw'uko abona canke yumva canke agira ntiruba ruri ku rugero runini, ruba rukiri rutoya. Bisigura yuko nk'ubu nk'umwana ari mu nda ukamuririmbira mugatwenga mukamwita izina mukamuhamagara, arabisanta, arabyumva. Ikindi naco ca kabiri nuko ati umuntu wo mukunda gute. Iki ni message nshaka guha abagabo. Iyo umumama yibungenze umwana ari mu nda amerewe neza, birumvikana yuko ababwirizwa kwitabwaho. Uko kwitabwaho rero kuri abo bagabo nariko ndavuga nuko bikenewe yuko bafashanya ibikorwa vyo mu rugo, nuko babarinda, novuga nti kuba sinzi ko novuga ngo donc ibintu bishobora kubatuma bababara. Umuntu ntareka kubabara, mugabo mushatse kuvuga yuko ivyo bintu vyose bishobora kubafasha kugira ngo bumve bamerewe neza. Hari igituma. Ikindi naco nuko abo bantu nabo bategerezwa kumva yuko umumama yibungenze arashobora kugwaragurika, ashobora kumva yuko atamerewe neza kubera n'ibindi. Igituma rero mvuga yuko umumama biba bikenewe yuko amererwa neza kugira ngo iyo yibungenze. Icambere nuko bavuga yuko iyo umumama yibungenze ijya liquide umwana abari donc ibiri mu nda imukingiye, ijya liquide bavuga yuko kubera umwana arashobora no kuyinywa, bavuga yuko icirura. Ugize gute? Yego. Ko irura ugize gute? Iyo umumama amerewe nabi. Donc iyo yumva ko amerewe nabi, iyo yumva yuko hari ibintu bimubabaje, ijya liquide icirura. Ngira icicika acide nyene. Hanyuma rero imaze kurura bavuga yuko umwana yinyoye igiye muri cerveau ica idetruiza novuga nti ibihimba bimwe byo muri cerveau y'umwana. Donc bavuga yuko idetruiza les cellules cérébrales. Ivyo nivyo bavuga bishobora gushika yuko umwana iyo mama wiwe atamerewe neza hanyuma amwibungenze hanyuma akamuvyara, tugasanga ni babana kumbure bafise ingorane canke ingwara zo kugira ubwenge buke canke ico ni kimwe. Mugabo so kuvuga yuko ari misi yose canke ariko vyama bigenda, mugabo ntawo kwigerezako. Eko tubandanije rero uwo mwana yibungenzwe hanyuma avutse abakeneye kwitabwaho. Twavuze yuko umumama aruha iyo yibungenze, ariko nahone iyo yibarutse nahone biba bigoye kuko urumva araruha kubera konsa cane cane iyo ari uwa mbere n'ibindi. Hanyuma ni wa muntu usanga hariho umwana usanga arumatwa nk'akarorero canke umwana akagwaragurika tout simple, hanyuma akaruha. Aho rero haba hakenewe yuko uwo muvyeyi wundi amufasha nahone kugira ngo yumve yuko novuga sinzi ingene novuga, yumve yuko hari umuntu amuri hafi ashigikiwe. Ego ashigikiwe. Hanyuma uwo mwana rero azotangura kubona inyuma y'amezi 2-3 atangure kuzaratwenga. Azotwengera uwabona kenshi, kuko inyuma umwana amaze kubona cane inyuma y'amezi 3-4 arashobora gutangura gutinya umuntu cane atinya, kuko uko abona nuko abona ama visage amenyereye n'ama visage atamenyereye. Hanyuma baca usanga ni wa muntu umva mu papa nibo kumbure batakunda kuburonka akanya, gaca usanga aragiye kumuterura umwana ntamumenya.
simbije gatoya bavuga yuko umwana ibintu bizomuherekeza ubuzima bwiwe bwose, biba bibi canke biba vyiza abironka kuva gisamwa gushika ku myaka 2. ingora bitubwira benshi baravuga yuko ari bavuga ngo ibintu bizomuherekeza mu buzima bwiwe bwose, bizomuherekeza avyakira agisamwa gushika ku myaka 2. Yego. Yo tubwire Ico gisigura yuko benshi baranavuga yuko hariho iminsi 1000 ya mbere y'umwana. Umuntu agerageje kubiharura iyo minsi 1000 ni imyaka 2 n'amezi 8, ni hagati y'iyo. Bisigura yuko uwo mwana nimba yararonse ibintu bimubabaza, ibintu bimuhahamura, ibintu bituma amererwa nabi, hanyuma ntihagire igikorwa kugira ngo ivyo bintu abivemo, uwo mwana birashobora kuzomutuma azoba ari umu adolescente ateye ubwoba, canke umumama canke umupapa atameze neza. Tuhava tubishikako kumbure muri vya bindi vy'amadroge n'ibiki, mugabo ico tube turakiguma. Hanyuma tugere ku kindi gihe, murumva yuko ya myaka 2 n'amezi angahe ihurirana n'igihe umwana aba atanguye maternelle, kubaja muri maternelle. Umwana yahora mu buzima bworoshe bwo kuryama, akavyuka, akanywa amata, akagira ante, agakina, akaraba za televiziyo canke n'ibindi, hanyuma agasubira akaryama. Ubu rero aragiye mu yindi ritme y'ubuzima. Maternelle nivyo hari abakunda kuvuga ngo ni ishure ry'ibinyoni, kubera urumva ntaco bakora no kuririmba no kugira. Hanyuma birashitse uwo mwana aragiye muri ya ritme, arashitse kw'ishuri. Ikindi kintu gihambaye n'ubwo buzima bwo kw'ishuri, mbega yakiriwe gute? Hariho abigisha usanga bakara, ndakunda kubivuga, ugasanga umwana ivyo wamwigishije muri iyo minsi ya mbere, kuko nibaza ko bafasha gusoma utuntu dukeya tuya tuntu bize ubwa mbere, ugasanga birashobora kuba determina yuko uwo mwana ashobora no kutazoheza ishuri. Kubera wamuriye umutima. Ego, kubera wamwigishije nabi, kubera iki? Hariho abantu akubara ati jewe icongereza natanguye kuciga mu 8, mugabo na chance kubera umwigisha wa mbere yakinyigishije mu 8. Rero nivyo dutahure yuko ziya ngorane ziba abana bakanka kwiga canke bakiga nabi, bishobora kuba vyavuyeho kuri iyo 0 à 2. Ego. Cane ukabona kumbe ntuzi aho vyavuye. Ego. Isiguro nshobora kubiha yindi nuko abana twabicishijeko ibintu vy'amatelefone. Abana bakiri bato naco ni ikintu cyo kumenya no gutahura, cane abavyeyi bariko baradukurikira. Bavuze uti kugira ngo umwana ntakugore, kugira ngo umwana ntagumarira, ntagume yiruka, ucumuha agatelefone, agaca yicara iruhande yawe, ntasubira gukakaza. Yego. Hanyuma telefone ubwazo ziratuma, hariho bavuga ngo ziratuma biga igifaransa, biga n'izindi ndimi, nivyo. Ariko hagati ya kimwe n'ikindi umuntu arashira ku munzani. Reka rero ndababwire, novuga nti uwo munzane wundi dushitse ibyo vyo kwiga indimi n'ibiki, burya abana bakiri bato cane bafise amezi 9 kuduga, baba bakeneye gukora ibintu bakoresheje iminwe. N'umwana mutoya urabona yuko ashaka gufata ibintu, ashaka gukoresha intoke, ashaka nabijya vyo
byo kuzishira mu ntoki hajya baba bariko barakoresha intoki. Nico gituma bikenewe yuko abana tubaronderera ibijuwe bifadika apana amaje yo mu telefone. Aho rero tuba dushaka yuko abana badevelopa novuga nti les capacités zo mu ntoki. Ico ndakivuze kubera iki? Kuko ubuye turiko turabona imigwi y'abana baja muri maternelle hanyuma bakaba ati nimwandike bikanga, ugasanga umwana ashitse muri 3e maternelle ntashobora gufata ikaramu. Kubera iki? Kubera telefone tumuha canke ajya amatablete agira gutya, akoresha urutoki rumwe. Urumva izindi zose ziba zimeze gutya, none wumubwira gute ngo afate ikaramu atarakomera mu ntoki? Kuba ikaramu rirasaba yuko aba afise novuga nti hari ingene arifata rero kugira ngo afate ikaramu canke yandike. Muzogombe murabe ikindi kintu, abana bariko barakura ubu bafise inyandiko mbi. Sinshobora kuvyemeza gutera ndavyemeza ngo urumva ngo umuntu afise inyandiko mbi ngo oya, mugabo sinavuze inyandiko mbi ngo urumva ngo yandika ibidasomeka. Burya hariho novuga nti ikintu bita graphology. Twe batwigishiriza muri calligraphy kajya gakaye kagihe gahembwe akangibona n'ubu umenga barazifise. Mugabo hariho ingene umwana yandika ugasanga ukamenga ariko aragira utuntu ze ariko aracapa utuntu. Bisigura yuko umwana nivyo arashobora gufata ikaramu mugabo arafise ingorane yo kwandika ibintu bisomeka biboneka. Hanyuma turabandanije dusimvye gatoya mu gihe ca adolescence, ubuyabaga. Nico gihe novuga nti gihambaye kindi cerekeye education y'abana. Muti kubera iki? Abavyeyi baratinya cane adolescence. Abavyeyi batari bake baratinya adolescence. Kuko bavuga ati umwana wanje ashitse muri ca gihe kigoye, abana bo baragoye, agaca afata akarorero kuri babandi abona, bigaca biba rero bikamutera ubwoba. Niho rero handi aca atangura kumubwira ngo ari umukobwa ngo ntihagire umuhungu ngo muzohagararana, ngo ntuzorenge kujya 6, ntihagire umuntu ngo azokuryama hejuru, n'ibindi. Kubera ico gihe wabonye ko agira gishikemwo ntiwamubwiye neza ariko aja hehe. Hanyuma ugaca utangura gukoresha novuga nti imvugo iri kode, imvugo yihinyitse. Uwo mwana akisanga ariko araba mu bintu atazi neza ivyo arimo. Twavuze yuko mu ntango umuvyeyi ategeza kuganira n'umwana, ategeza kumviriza ivyo yamyemo, ategeza kuganira kugira ngo mubwire udukuru twingene maîtresse vyagenze, ingene abana bigana bagize ibinibi. Ivyo nta mwanya hari abataronka umwanya kubera imvo zumvikana. Nukuri kose abavyeyi bambabarire, ndabatahura yuko ubuzima bugoye. Sindiko ndabajuja, mugabo je ndiko mvuga ingene bigenda. Hanyuma ubuye rero ko wabonye ko umwana ashitse muri adolescence, ushatse ushaka kumuha impanuro, ushatse uri umwana ivyo bintu ntavyo yamenyereye, ivyo bintu ntavyo yigeze aronka. Hanyuma rero gaca utangura kumucunga, umwana uti ntutahe amasaha, ubusanze ari kumwe n'umwana bigana, peut-être n'umwana bigana juste bariko barakorana ama devoir. Gaca utangura gukara. Uwo mwana rero aragiye. Ashaka atangura kwibaza ati ni kweri ko mama atangaye kunkarira. Mu gusozera biba bikenewe yuko abana bayagirwa bivanye n'urugero rwo gutahura kwabo, mbese bigatuma bibafasha no kumva yuko bakiriwe mu muryango, mbese bikabatuma kandi bumva yuko hari ico bamaze, atari juste ikintu le hasard yatumye baza mu isi. Turakeneye kumenya ni hehe ho gushira inguvu, ni hehe ho gusekuriza. Ikintu gihambaye umwana dès la conception, hanyuma akavuka gushika kuri izo 2 ans, birakenewe yuko akingirwa ikintu cose gituma
aba ababara bivuye ku muvyeyi canke mu kibano. Ico nico novuga nti gihambaye co gutahura mu kumuha urukundo, mu kumwitaho, mu kumukingira ibintu vyose, harimwo ico nokwita ay'amakonfli aba hagati y'abubakanye canke hagati y'abavyeyi, kuko bashobora kuba abavyeyi batubakanye. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, ikindi gihe gihambaye ni igihe c'imyaka 3 agiye kw'ishure. Umwana no kumukurikirana, ni ukumenya yagiye kw'ishure vyagenze gute, akakubarira ivyamugoye, ivyamuryoheye, ivyamubabaje, abamubabaje, ubwo bafise ego. Hanyuma nuko kumutwara kw'ishure, ntibibe ibintu vyo ku nguvu ngo urumva urabona ngo sino gusigarana abakozi ngo ndagutwara. Kikaba ari ikintu yumva yuko agiye kw'ishure amerewe neza, akunze, aryoherewe. Ico gihe ni igihe kindi gihambaye. Ikindi gihe navuze ni igihe c'imyaka 6, imyaka 7. Ca gihe aba agiye muri novuga nti aba 6, 7 aba atanguye primaire. Nahone hoho biba bitanguye aba ariko ariga, aba ariko yiga ibintu vyinshi. Birakenewe yuko muri ivyo bintu vyinshi ariko ariga yumva ko aryoherewe. Uwo mwana rero ivyo bintu ariko ariga birakenewe yuko yumvamwo novuga nti plaisir, kumva yuko abiryoherewe. Hanyuma ikindi naco gihambaye muri ubwo buzima nuko umwana arakuze, aragiye mu migenderanire. Naho tubandanya, sinavuze yuko mu kurinda umwana ivyerekeye izo ngorane z'ikibano, cane cane umubano hagati y'abubakanye, yuko dufatira gusa kuri iyo myaka 2, dufatira ahubwo tubandanya tumurinda, kubandanya twirinda na twebwe. Nkora mvuga nti ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nimba abavyeyi bafise ico bapfa canke badafise ico bahurizako, nibarabe nimba bashaka kugwana, barondera ahantu baja kugwanira, hanyuma bagaruke, ntibagwanire mu maso y'abana, ntibatukanire mu maso y'abana. Ivyo bintu kubwanje ni ikintu twokwirinda. Hanyuma nimba hari ico bakeneye kuvugana ku ndero y'umwana, barondera akanya kugira ngo bashobore kukiganira ari babiri. Hanyuma abana, umwe ntazovuge ngo urumva ngo ndekera umwana, ubundi nawe avuge ngo abo bana sabumwe saburiye. Barakenewe yuko baza bakavuga ati ubu rero twe na mama wawe, twe na papa wawe twumvikanye ibi, mwebwe mutegeza kubikurikiza. Kuko hariho umuvyeyi avuga ati je nshaka ko umwana agira ibi, hanyuma uwundi nawe agaca inyuma agaca akora ibindi. Bakumva yuko papa na mama bavuga rumwe, ego, atavye gupendereya, bakumva nyene ko ari abantu bafise n'urutonde no mu vyumvire. Ego cane. Kuko ico aho gishika ni he, birashobora gushibuka usanga umwana yahanywe n'umuvyeyi umwe agaca ku wundi muvyeyi, hanyuma uwo muvyeyi nawe agaca amara ati mpore mwana, ahubwo nigiki ataguhaye kugira ngo ndakiguhe. Kubwanje rero uri kurateranya abavyeyi. Ego, umwana acabona yuko umuvyeyi umwe ari mubi, uwundi nawe ari mwiza. Ikindi gihe navuze gihambaye ni igihe cyo kwinjira mu buyabaga, adolescence, d'ailleurs guhera kuri puberté. Hatebe ico kintu naco navuze yuko abavyeyi bagitinya, baca bifata gute. Ego, birakenewe rero yuko umuvyeyi atangura hakiri kare kugirana ubucuti n'umwana muri ca gihe c'imyaka umwana akivuka agikura, hanyuma ubwo bucuti bukaza burakura, bakaganira, bakaba abagenzi gushika rero muri ya adolescence. Azoshika hagere ca gihe c'ubutinyanka, hanyuma umwana yumve yuko ashobora kubwira umuvyeyi we ati numvise ibintu. N'abahungu bafise ivyo babona biba biko biraza, bakumva yuko bari free yo kubibwira abavyeyi babo. Hanyuma umuvyeyi nawe akamuganiriza. Hariho abana uno munsi bariko baraja mu rukundo bashaka gukompansa urukundo bataronse mu muryango. Ugasanga mu Burundi biragoye,
mugabo ugasanga umuvyeyi ntarigera abwira umwana wiwe ati ndagukunda. Hanyuma agaca ashitse ku myaka 12 agaca yumva umuhungu amubwiye canke umukobwa amubwiye ngo ndagukunda. Mbega kubera ko udashoka utamubwira uti mbega jewe vyari bimeze uko, wigeze kuvuga ngo urumva ngo twekera vyari bimeze uko. Mugabo n'abavyeyi bangahe babwira abana babo ngo ati twebwe twari tumeze uko, twifata gutya, twagira ibi gutya na gutya. Ubuye bisigaye bishika ugasanga abana bafise anniversaire baca batumira abagenzi babo baca babwira ati mama papa iyi weekend turafise anniversaire ntimuzobe muhari muzoca mugenda, bakabaha ibintu vyose hanyuma bagaca bagenda bagaca babasigira inzu. Ntabuzi ivyo basigaramo, ntabuzi ivyo basigara baranywa, ntabuzi, hanyuma umwana agasigara wenyene ari waganza inzu. Ivyo rero birakunda gushika, mugabo sugukipabiliza abavyeyi nukubabwira yuko umwana siwe afata ingingo. Nako kantu nari nakibagiye mu ndero haraba kuganira n'umwana mugabo muvyeyi niwe afata ingingo, niwe avuga ati ibintu bigenda ukuntu, isaha gutaha ni ico kugwa niki, ico kugwa gutya. Mugabo ngira mukanaja n'inama ati none twobikora gute. Ego mugabo inyishu ya nyuma novuga nti ingingo ya nyuma ifatwa n'umuvyeyi. Nibaza ko aho hamwe bo bikora uko gushika ngaho hatagize ikiba kindi kibi birashobora kugenda neza. Okay. Bakunze ko kayo urumva ntaca atatubwiye vraiment yatubwiye bikunda amafe ahari hama aho twoshira inguvu ivyo tutovuga iyo tubibonye ingene tuvyifatamo ni byinshi atubwiye vraiment kandi byinshi ntavyo twari tuje personnellement hari byinshi ndahigiye atavyo narinzi kandi nzere ko namwe muri ko muradukurikira hari byinshi bizobafasha. Rero ni Justin, psychologue Justin, mwariko muravugana korera muri cabinet Turere. Ndamushimire Justin ku mwanya wanyu mwoba mwaduhaye, ku nyigisho muduhaye, ku bwenge mwaduhaye cyangwa ubumenyi muhejeje kudupartager. Twizere ko nitwabatumira uwundi munsi muzogaruka. Ego nanje ndabashimiye kubona mwampaye kano karyo kukuganiriza abantu bariko baradukurikira, kandi nkabashimira yuko mwampaye kano karyo kugira ngo sabikanye ibyo nzi kandi nibaza ko bishobora kugira akamaro. Hanyuma ndabemereye yuko igihe cyose muzompamagara mfise akanya ndabishoboye nzobitaba kandi kugira ngo duheze tuganire ku bintu novuga nti ngenderwa ko bishobora gufasha. Murakoze cyane naho butaha nk'aya mango. Peace and love.